Ego reka kumbure turindire ko udusangiza bogira ico bavuze canke ari ico guterera tukaganira haba ku byo twatanguriye ko ibyo Dr yatanguye adushikiriza na audio twabumvirishije hamwe kumbure na kino ca suje y'uno munsi. Ego murashobora gusaba umwanya tugasangira ikiganiro. Dr sinzi ko mu kurindira ko hari bosaba umwanya twokumviriza ya audio yindi ya kabiri, turindire turabe ko hari bosaba canke hagize ibindi mwokongera ko ku byo mwari mwashikirije. Oya nayo nuyishire ko abantu bumve ibyo twaguyemwo. Birateye agahinda, birababaje. Turi koko mu nzira itariyo kandi ishobora kutuzanira karambaraye tutagavye. Gisubize ko ariko ndabona Andre aciye aza, sinzi ko twumviriza cyane twoca tubwira ko tukamuha Andre ni audio ifise iminota ine. Ntacyo numuhe avuge kuko hariho na resume yagize kandi nziza iri kuri X kumushimira na aeroportings. Murakoze. Ego reka kumbure duhe umwanya Andre, ariko n'abandi mufise icyo mushikiriza mwunganira canke mubaza murashobora gusaba umwanya. Umushinga ntaye Andre, sinzi ko muriko muratwumva, mwiriwe neza? Ego mwiriwe Frank, mwiriwe neza, ndabashimiye kuri iki kiganiro mwateguye kandi ndashimiye Dr Rugambara inyigisho asanzwe aduha kandi inyigisho zifise akamaro kuko aka kahise nivyo gategura kazoza. Ariko je nari mfise hari ibintu nama nibaza iminsi yose. Haraheze imyaka nibaza 65 umuganwa Rudoviko Rwagasore yitavye Imana yishwe. Nkibaza nti mbega none kuva ico gihe abantu ko twaronse abategetsi benshi, bamwe bavuga ko bazanye repubulika, abandi bazanye amajambere, bazanye demokrasi, bazanye iki, kubera iki atanumwe yagize ati reka ngurikize iragi rya Rwagasore, ivyo yadusigiye, ivyo yatubwiye aba ari byo dukurikiza, imigambi yari yashize imbere kandi niyo ya identite Murundi yari nziza, ibikorwa vy'iterambere aba ari byo tugenderako, turabe ko igihugu cokogorora cotera imbere. Ugasanga bose babandanya yanzira Rwagasore yagwanya y'amacakubiri afatiye ku moko. Ukibaza ati none ko abo bose bitwa bafashe bategetse iki gihugu baba barize, baba barakurikiye, bamwe mbere bakurikiye bagendana na Rwagasore, abandi bamwumvirije ivyo yakora, kubera iki atanumwe yigeze akurikira mu nzira yiwe. Ejo bundi ariko numviriza President Ndayishimiye ariko aravuga ngo yarumvirije ngo yitwa ngo bamwita se Barundi, ngo mugabo yarumvirije ngo abarundi, ngo bamwe ngo arondera abarundi abari aho bari, ngo bamwe bakavuga ko ari abahutu, abandi bakavuga ko ari abatutsi. Hanyuma urumva isero trouve atabarundi bahari, yasanze atwara abahutu, atwara abatutsi. Ukibaza uti none ivyo uruhara umukuru w'igihugu abifisemwo nuruhe? Eske abo bantu bita abahutu yita abatutsi si kubera ariko babise, si kubera umukuru w'igihugu ariko ivyo agendera kuri iyo ngingo, kuri iyo nzira nyene y'abahutu n'abatutsi. Ukibaza rero uti turiko tuja hehe, tuvuye hehe? Tumaze imyaka 60 turi muri ivyo, abahutu abatutsi, hakabamwo naho hagajamwo genocide, ati bateza kuhava tubakureho kugira dutware tubeho neza.
abandi bati no natwe turahashitse ubu natwe ni muceceke canke turabakuraho ugasanga turi muri iyo cycle de violence de mauvaise gouvernance ukibaza ati none ubu kazoza uburundi bufise nakahe eske n'abazoze ejo ntibazogira nk'ivyo abandi bagira bati natwe ubu rero turahageze dufise ubu bwoko nibwo tugira dushira imbere kuko izi nyigisho ni nziza ariko tutagize icigwa tuzivanamwo ntaco vyosigara ni nka bimwe vyo mu mashure ubu turimwo agira ati je ndiga okay hanyuma umwarimu niyambaza nzoba navyize ku mutwe ndabimusubize ariko ngeze mu buzima busanzwe ndafise ukundi nzobitunganya nzobikemura ugasanga afete nta na kimwe turotena muri izi nyigisho eske mwebwe murabona yuko hari espoir yakazoza dufise yuko ibintu bizohinduka kuko tumaze imyaka 65 ubwa mbere ho twari mu mugambwe umwe witwa iprona bakavuga ati turiko dukurikiza iragi ryagwa gasore mugabo waraba ku ibyo bakora ugasanga nta ragi ryagwa gasore ririmo ugasanga abandi nabo ati no tukurikiza iragi ryandadaye waraba nta iryo ragi ntaryo tubona abandi bati ubu noneho turaje abahutu dushitse ku butegetsi tuzokurikiza iragi rya gahutu remi ugasanga mugani wa Ndayishimiye ati nta murundi ariho hari abatutsi hari abahutu nta bandi bahari none ejo hu Burundi hameze gute mwe murahabona peut-être n'ikibazo simbajije peut-être na docteur yoba atagifitiye inyishu eka n'abandi barundi bose bariko barumviriza none dufise ni ikihe kitwereka ko ejo Burundi buzokogorora kuko uri kuraraba muri Afrika ibindi bihugu biriga kuri kahise kavyo bikagira ati ivyo twaciyemwo twarabonye ingene vyatwisha twarabonye ingene vyadusamburiye igihugu twarabonye ubukene vyadusizemo reka rero dusubire twige ukundi dutunganye iterambere ryacu ukundi dutunganye ubutunzi ugukorana kw'abanyagihugu ukundi ariko uburundi turacari muri vya bindi dusigara inyuma kandi tukabona yuko atari ukwicana nta terambere turiko turajamwo ya independence y'ubutunzi gwa gasore yavuga ntayo turiko turajamwo ugasanga turi muri vya bindi bidahera kazoza ku Burundi nakahe niyo ntererano nashaka kugira sinzi ko mbajije kibazo ariko ni umwihwezo ngira kumbure noba ndi narihebuye cyane ariko nashaka umuntu ampe umuco agira ati ntiwihebure hariho kazoza hariho abarundi b'umutima bariko baravuka bariko baraza turabizeye yuko bazokurikiza iragi ryagwa gasore murakoze urakoze cyane André nikwigize kubyomushikirije nikibazo mubajije buri murundi wese ariko arakurikirana kino kiganiro nikibazo si kibazo ni uribaza twese turibaza mbega ico gihe kizoshika ariko nibaza ko bizoshika twese mwese agize intererano mwese abaye gwa gasore hari kibazo menshi bakunda kwibaza igihe gwa gasore yaza ibihe byabagwa gasore nta ari uko bari babayeho iterambere bari babayemwo n'ijyuno munsi biratandukanye uno munsi ari ama influence menshi kumbure ntibaza eske mbega babayeho bakera uno munsi bashobora gukora nkuko bakoze kera ariko ndibaza uko turi no munsi turashobora guterera dukoresheje ino terambere nyene turimwo rafise n'amachance kuko kera bagwa gasore yagomba kugira discours cyangwa agomba gutanga message nta buhinga ngurukana bumenyi bwari buhari
iyi message kumbura yamenye abantu bake agenda kumenyekana haciye igihe. Ndibaza nigenda natangura umwuga w'itangazamakuru, social media ntiyari bwamenyekane cyane. Ubumva umunyamakuru kumva inkuru yumvise ku radio ukavuga ego kayemera niyo hoba umunyamakuru yibeshe uba mufitiye confiance. Ariko no munsi hari ama réseaux sociaux, hari ubuhinga bwinshi umuntu ashobora kudeforma information utayibonye ahandi ukabandanya ufise amakenga. Uno munsi rero tukavuga identité murundi, tukavuga unité nationale, hakaca haza uyundi akaca ashiramwo amatope akavuga ibindi bintu binyuranye, ugasanga abarundi barajugaragiritse. Uno munsi hari idefi nyinshi zigoye kugira ngo turabe yuko iryo terambere twoterera kugira tugire Uburundi bwiza cyane, bivanye ko harimo bamwe babyungukiramwo, harimo abo benshi mpora nibaza twita nk'aba influenceur, usanga muri bimwe ariko arakora kumbura bironkeko mw'amahera arabamuhemba, ashobora kwiyita ngo ari muri lutte kanaka, ahubwo ari umu anti lutte, ari muri twebwe or ari contre twebwe, ari abantu bamuhaye ikintu kugira aze bibaza byinshi muramubyumva ku marezo, muramubyumva no kuri X ku ma space. Dr sinzi ko ari cyo mushobora kushikiriza ku byo Andre abajije, ariko kandi ndahamagarira n'abandi bariko baratwumviriza bafise icyo boterera. Sujet ni le travail et la dignité, ariko hariho kandi n'ikibazo twahereye ko uno munsi cagaragaye kubera un ambassadeur yagize icyo avuga mu gihe hari amahaporo menshi aza avyerekana, ariko bene byo kakaba kabakoze ko batangura kwihakana bimwe basanzwe bakora. Docteur urakoze. Hariho mu banditse umuntu yitwa Ruhinga Rwamaza, sinzi ko nari namusabye kuvyo yashikirije nashoboye gufata ijambo, byoba byiza, ariko turaza kubigaruka ko niyashobora kwinjira nawe agashikiriza ijambo. Andre ndaravuga ati umbabarire gato ndabona aciye aza ku murongo. Docteur uriko uranyumva? c'est Diego. Ndabona Ruhinga Rwamaza aciye aza, sinzi kumbure ko imbere yuko ugira commentaire yari yo yose, sinzi ko nomuha muhijambo nabisabye kuko hariho éclairage iri mu byo yashikirije. Murakoze. Ego Ruhinga Rwamaza. Bon, ndamukije Frank n'abandi bose muri ko murumviriza. Ego murakoze cyane. Murakoze namwe kumpa uyu mwanya. Bon, ibyo nabyanditse numva ibyo mwatanguye kuvuga ko ari yabaje ikibazo nibaza ko ari mu biganiro cyaheruka. Simose ibyo nanditse nabishize je poste kuko sije nabyanditse nabisomye gutyo. Hanyuma comme izo texte ari ndende j'ai copié certains passages mbona zishobora gufasha kwekera l'un ou l'autre na jewe ndimo. Hanyuma rero mfatira ku byo abantu benshi bavuga kuri raporo ya Nations Unies SBAR 1996 682 ibyo ari bafise abantu bayivuga ko. Hanyuma nshenga fatira no kuri certains passages ziri muri accord de paix d'Arusha pour Burundi, nabyo ni nibyo nsoma. j'ai pas été à Arusha ariko ndabibona gutyo kandi na bimwe nkabona byabaye appliqué ibindi ntibibe appliqué. Hanyuma rero navuga nti reka je partage nkuko meje kubivuga pour éclairer les autres nk'utabisomye ashobore gusoma izo passage. Alors jewe fatiye kuri iryo raporo ya SBAR 1996-682 ma recommandation yagize
iremeza ko habaye des actes de génocide contre la minorité Tutsi en 1993. Ivyo biri muri izo passage nasurinye. Hanyuma mugabo ikirokomanda ko haba des enquêtes approfondies guhera je crois le 1er juillet 1962 bakashira noze comment dire bak'insista sur cyane cyane kuri les événements zabaye muri 1972 aho mbona muri iyo raporo bavuga bati haravugwa yuko bon sinzi ko nokisoma haravugwa yuko baravuga yuko hoba harabaye abahutu barenswe boba barishwe hanyuma rero bakavuga ati il faut ko iyo ntuzi iyo commission d'enquête yojaho internationale yojaho pour kugira ngo barabe ko ivyo vyabaye ko vyo bakarifiye de génocide. Ibyo nivyanditse ngaho nabishizeho nivyo byanditse. Hanyuma rero ngaca ndaba ibyo muri accord d'Arusha yabaye après kuko accord d'Arusha yabaye après ce rapport nabone nashize ko les références kuri muri protocole ya mbere muri chapitre 2 article 6 hanyuma ni les points 10 et 11 nahone baravuga yuko hojaho barasaba ko hojaho le gouvernement yosaba conseil de sécurité yosaba ko haba ajaho une commission d'enquête internationale judiciaire internationale kugira ngo ya enquête hanyuma ikarifie les faits hanyuma bagire même des propositions bakavuga rero ko kuri le point 11 menga bavuga ko hobaho ko gouvernement nahone yosaba ko hacajaho un tribunal pénal pour le Burundi. Rero nivyo nashaka gupartager kuko ari yandi mantu nta poste ngaho bavuga yuko normalement l'accord d'Arusha yatezo kuja en application ibyo byose byari kuba byagiye en application 6 mois après la signature de l'accord d'Arusha. Moi j'ai pas posté ça mais niko babivuga. Rero bon je ndakunda kuvuga ni accord d'Arusha j'ai pas été là-bas kandi j'ai pas été pour négocier mugabo ndavuga nti hari ibyo mbona iyo bija en application iyo la première période de transition par exemple le président yabishira en application kumbe hariho ivyaba biriko biraba uyu munsi bitaba biba nkuko biri umunsi yacayishira en application dans les 6 premiers mois de la première transition ari biriko biraba bitaba biri nkuko biri umunsi il en est de même pour la commission vérité et réconciliation peut-être sa composition actuelle ne serait pas celle qu'elle est aujourd'hui. C'est ça c'est que l'objectif de partage que j'ai fait dans les commentaires. Merci. Urakoze cyane Ruhinga. Reka turize Dr Kumbure agira ico nawe yacaye bivuga ko Dr. Sorry. Rwamaza arakoze cyane igituma nashatse ko yogira icyo avuze nuko icyo namasaba abantu bavuga ati Arusha ntituyishaka nosaba abantu bari de bonne foi bayisome aya ma extrait yazanye na ma extrait ari extrêmement important il y a article avuze. C'est un article, l'article 6 du protocole 1. Titre ya mbere ni principes et mesures relatifs au génocide, aux crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité. Uri umurundi yifuza ko koko ari idéologie de génocide, ari les actes de génocide bihanwa,
principe et mesure d'ordre politique yonyene igiye ishizwe mu ngiro vyodufasha kukuraho n'ivyiyumviro vy'ihonyabwoko no muri aka karere. Muri ibi vyanditswe en l'an 2000 hari habaye ivy'i Burundi, hari habaye ivyo mu Rwanda, ntihari bwabe ivyo muri Congo. Iyo bavuze ati la promotion d'une coopération régionale en vue de la création d'un observatoire régional pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité. Hama mukabona ivyabaye 2015 mu Burundi, ivyabaye même 2000 avant 2008 avec la chasse au FNL, au SNL numbaze. Ubwo bwicanyi bukomeza, dufise des instruments, dufise amasezerano, dufise ibintu vyose vyodufasha kwibaza ati none abarundi twifuza iki koko. Nico gituma nashimiye cane Ruhinga Rwamaza kuba yabishizeho ingaha abarundi babibone. Ariko abarundi ntibasoma uko baguma ari mu bishobisho nyene, tazi intumbero nyazo zahabaye ariko zidashize mu ngiro. N'igituma nshaka kubishimikira ko nuko aho inyuma y'amasezerano hariho ni komisiyo yari en place yo gukurikirana ishigwa mu ngiro ry'amasezerano y'Arusha. Muri iyo komisiyo narimo, ariko intumbero nabonye leta na bamwe bo muri iyi komisiyo nyene babikoreramo n'ivyambaye ko 2003 naratanze imihoho neza kubandikira yuko batariko barakurikiza ivyo twumvikanye mu masezerano y'Arusha. Aha rero iyo mubajije ati amasezerano yari y'abandi, yari y'abarundi, ariko abahutiza n'abatutsiza barayishe. Je suis désolé. Nta na kimwe muri ibi yavuze cyashizwe mu ngiro. Naho bavuga ati barashize commission vérité réconciliation, commission internationale d'enquête ikete ryaragiye. Quel en a été le suivi? Il a raison d'insister kuvuga ati ivyo byari kuba imbere y'amatora, n'ivyo naravyanditse ko ibibazo byari kuba biriko birigwa muri ayo makomisiyo, ariko igihugu kiriko kiraja mu nzira yo gusubiza hamwe abarundi. Ariko iyo vyaciye bigaruka no mu matora, urabona intumbero byafashe. Aha nukukebura abarundi ni murabi vyabaye aho hambere, ivyanditswe aho hambere biracyafise ico bishobora kudufasha no, ariko abashobora kubishira mu ngiro nabifuza gusubiza hamwe bakazana amahoro y'ukuri atarayo gusubira inyuma. Nabo rero Andre yavuze we nyine ati kumbura ari pessimiste, ariko ngira ndamubwire ni mu byo twigisha mu itorero turazi yuko ibintu bishobora gufata igihe kinini. Na Rwagasore yarabivuze ati la différence entre le possible et l'impossible, c'est le degré de la volonté des hommes.
iyo degré rero ya mwebwe mwaje kumviriza hano nabo muzobwira ejo ingana gute, kuko degré ihari ubu ni yabo badashaka ko ibi badushikirije Ruhinga bitoja mu ngiro. Abivyifuza muri he? Degré yanyu yuko l'impossible muyigira possible ingana gute? Kwidekuraja birahari, ariko uwemera ikintu ucifuza rwose utegerezwa gushiramo inguvu zawe zose, kubanza gutegura umutwe, kumva ko mu mutwe washizemo neza cyane yuko amacakubiri ni mabi, iyava hose ni mabi. Twaciye mu macakubiri macagutanu, noneho arengeye. La voie du changement turaza itangurira iwawe. Umwe ngaha mwese turiko turayaga warahindutse, ntugikwegwa n'abavuga ngo n'abayahudi baba bahutiza cyangwa abatutsiza. Ugezehe mu gutahura, ugezehe mu gutangura intambwe ya mbere ariyo yo gutahura. Nivyo noshikiriza hano kuri Marc Andre yagize, akenshi yama yabigize, ariko kumbure ni kubera imyaka arashiramo ako kavolonte mu bana biwe, n'aba jeune mushobora gushikira. Si vieillesse pouvait, si jeunesse savait, fais leur savoir. Babwire batahure nk'uko watahuye. Ijya resume wagize ibe ikirwa, babwire kuba barafise énergie de révolte, kumbure we yagabanutse gatoyi. Hari ikibazo nama nibaza ko wakoze muri deuxième république, bakiri bato kumbure batazi. President Bagaza yarafuse JRR, arafuta n'izina Rwagasore, arafuta na commémoration le 13 octobre. Gushika ubu sindaronka inyishu. Sinashoboye kubimubaza aho twahura Yarusha n'ahandi, ariko byama biri mu mutwe wacu. Hari abantu kumbure batakunda kuronka des modèles cyangwa kuvuga ati tugendera ku nzira ya naka. Nivyo birashika, on a un degré d'égocentrisme nini. Sinzi ko ari ibyo mugabo, je n'ai jamais compris, puisque yaje azana ibintu vyerekeye le développement comme Rwagasore. Yaba yarafise ijya exposé à Rwagasore. Vraiment un homme yoba ashaka guteza imbere Burundi wavyerekanye. Urabaza uti mbega ibiko bitarakorwa, ushishiyumvira ntibirakorwa. Bitari bike ivyo Rwagasore yashize imbere muri économie, muri agriculture, muki ntibirakorwa. Pourquoi? On se pose toujours cette question. Mais pour moi la réponse est laquelle? Ntibabikoze.
okay, ni nyuma sinza kura muri retroviseur je ndaba imbere ndafata exemple yiwe modele yiwe paf tuyishyire imbere tugende. Nivyo dotegerezwa kuhaba. Le conseil rero noha abo ngaha mufise imyaka itari mike itandukanye, hari abakuze nkatwe, hari abakiri bato, dufashanye ubwa mbere gutahura, hanyuma ababishoboye gukora bakore, abatanga impanuro barahari. Murakoze. Abonye badugije bashobora gufata ijambo. Ndabona Ruhinga yaragiye kugira, ariko Andre niwe yari yatanguye kuduza. Sinzi ko Ruhinga twabanza twumviriza Andre niwe yatanguye kuduza ukuboko, hama nawe ucukurikira, ariko kandi ndahamagarira n'abandi. Ruhinga reka tumuhe Andre niwe yatanguye kuduza ukuboko. Andre. Oya, justement urakoze Frank kunyongera ijambo. En fait nashaka kunganira docteur kuri ico kintu avuga ati nimwe mwatahuye, abantu bo batahuye babone yuko le changement hageze ko haba changement. Egomye twatahuye n'ugwaruka gwinshi je nibaza ni benshi bamaze kutahura yuko ivyiyumviro gwa Gasore afise ari ivyiyumviro byubaka. Nashaka kubanza kugaruka kuri abo kantu avuze ka President Bagaza. J'ai eu la chance de travailler avec lui pendant les 5 dernières années ziwe z'ubutegetsi bwiwe. Ariko aho yahindura par exemple izina rya Gerere, le principe ni bimwe banka kuba sous la coupe de quelqu'un d'autre. Agira ati none uwo gwa Gasore bavuga kubera iki atoba ari jewe, kubera iki c'est moi qui suis aux commandes, ni jewe muteza kuvuga. Certains mu madaire ngo yashaka ko bagira jeunesse révolutionnaire Bagaza baramubwira ati nyakubahwa president ibintu ntibishoboka, vyo boneka nabi. Hanyuma rero arahindura ayigira UGRB, Union pour la jeunesse révolutionnaire du Burundi. Muga ivyo byose c'était pour effacer le nom de Rwagasore kugira ntibiboneke ko ariwe la référence. Ivyo ça arrive souvent, abantu batabona badashaka kuba humble ngo bagira bati kame dukoreshe turabe ini ligne politique dukurikiza. Et pourtant Bagaza a voulu récupérer tout le programme de Rwagasore. Malheureusement ntayo yashoboye kugira, ariko il avait commencé certaines choses. Yari yatanguye la réforme foncière, yari yatanguye les projets agricoles, les projets de développement du monde rural, etc. Ni la référence au programme, à l'idéologie de Rwagasore. Ivyo c'était clair. Mugabo urumva kubera adashaka kuba référencé à quelqu'un d'autre, agira ati ni nka rimwe benshi usanga avuga ati jese nshaka ko mvuga ko ndiko nkurikira inyigisho za Yezu muri Bibiliya, ati je ndagirize idini ryanje ni mwemere jewe nta wundi uwo Yezu nta wenzi jewe mvugana n'Imana directement. Okay, ivyo prouve ko ugira uti je ndakurikije basi ibyo Yezu yavuga, meme sans le citer. Iyo ari parenthèse. Ariko ico nashaka kuvuga ni iki, nuko kubyumva ni vyiza ariko ntibikwiye. Je nashaka ko de temps en temps tuvuga tuti ubu rero harageze yuko haba une révolution mu Burundi yerekana ihindura ibintu uko Rwagasore yari yabigize, parce que Rwagasore il a pris le risque. Il a pris le risque, il était jeune, il avait 24 ans quand il a commencé la politique. Il est mort à 29 ans, à peine 29 ans. Yarafashe des risques kandi abona yuko ariko yataka un système construit yubatse kandi qui va être difficile à détruire, à démolir. Muga akifatikiza ati
dushoboye kuronka independance voilà ico twokubakirako yaragize il a pris le risque alors nkabona uno munsi la jeunesse ihari turayifise kandi ni benshi bari convaincre yuko ibintu biteza guhinduka ariko ntihagire abagira bati maintenant c'est le moment yuko ibintu bihinduka turaza ama revolution menshi la révolution bovarienne muri Amerika Latine barakurikiye ntuze ba Che Guevara n'abandi ba Castro baragwana bagira ati tuteza guhindura intwaro kugira habe intwaro y'abanyagihugu ubu rero nico gituma mbona nti ibintu ego kwigisha ni byiza ego kuvyumva ni byiza ariko and so what reka turabe tuti none est-ce que révolution yuko twogira révolution je veux dire les jeunes ariko bashigikiwe n'abakurambere est-ce que ntihakenewe yuko ubintu bihinduka est-ce que murabona uburundi aho buri ko inzira buri ko bufata itari idateye ubwoba yaba rimwe abahutiza n'abatutsiza niki bose bariko bafata inzira mbi est-ce que ntihakeneye yuko haba un groupe de gens bagira bafata risque nk'uko Rwagasore avec son équipe ba Pierre Ngendandumwe n'abandi bagira bati reka turabe notre révolution ingene yogenda ingene twoyigira kugira ejo ibintu bihinduke nako nashaka ko quand même la petite nuance mon pessimisme ntihagaze ahandi ntihagaze yuko atabavyumva cyangwa tutavyumva turavyumva kandi hariho n'ugwaruka ruvyumva rutari ruke mugabo est-ce que turabankuraja tuti allez-y de l'avant nous sommes prêts à vous soutenir turabashigikiye birafise akamaro birafise igituma haba iyi revolution c'est ça la logique mbashaka ko dushika ko murakoze urakoze cyane André urakoze kubyo wongeye ko kubyo wunganiye docteur kandi na point de vue cyugira ku il faut que haba revolution mu Burundi ariko ndibaza ko no mu itorero ariko aribyo batanguye ndibaza yuko twese tugiye hamwe revolution mu Burundi tuzoyishikako arabariko barandika ama message kuri ama commentaire reka turayagaruka ko tuanze twumvirize ruhinga ariko ndabasabye mwanditse n'ama commentaire murashobora no gusaba mugaja en direct kuri no sujet tukaraba tukabikorera ko tukabiganira ko byose ego ruhinga urakoze kandi nashaka kwiyariza utubazo dukeya ndatubaza docteur ari n'uwundi ashoboye kutwishyura ntazo ari byiza mugabo kubera nzi ko yari muri négociation d'Arusha nibaza ko ikibazo cya mbere ariwe yokinyishura n'icya kabiri ndibaza icya mbere les négociations d'Arusha zabaye ijya rapport des Nations Unies ijya SBAR 1996-682 ihari hanyuma yo je me suis posé une question n'imagine est-ce que igihe ko nabonye mwashizemo bijyana byo muri article 6 nasomye navuze ko ndabona bigomba guhura n'ibyo n'amarekomandasiyo ari muri ya raporo ya Nations Unies est-ce que igihe mwagira les accords d'Arusha muba mwari inspiré de ce rapport igihe mwagira les accords d'Arusha muba mwari inspiré de ce rapport de Nations Unies akabazo ka kabiri wewe antake umuntu yari muri commission ishaje de suivi de l'application des accords d'Arusha kandi umenga waravuze ko warigeze no kuri mu cyagihe wari conseiller à la présidence hanyuma ukademisiona wibaza ko cyatumye le président Buyoya adashyira en application ces accords dans les délais prévus wewe wibaza ko biba byavuye kuki
C'est une question aussi que je me pose. Troisième question, Buyoya yagarutse kuri pouvoir 1996 ni kibazo ngize imisi mbaza mugabo sindaronka inyishu itomoye nkuko ndavyifuza. Hariho ministre de l'intérieur yitwa Colonel Bayagana kandi yafuse Frodebu ayikwa mu migambwe uko yagiriza ko yakoze genocide muri 93. Amayifuse Buyoya ira oblige yo kuyisubizaho Bayagana kandi aranka bimuviraho kuva muri iyo ministère de l'intérieur amuneka muri ministère des transports. Wewe nk'umuntu ko ndazi ko watwara umuhinga w'umugambwe MSP nk'umuntu yari mu leader politique ico gihe wewe wari ufise position par rapport à cette décision du colonel Bayagana kandi ministre de l'intérieur, wewe position yawe yari iyihe muri ico gihe? Ikindi ca gatatu ndibaza ndakibandanya sindaheze aspect peut-être yerekeye colonel Bayagana kandi colonel Bayagana kandi ntiyari muri négociation d'Arusha. Mugabo la plupart des partis bavuga ko ziri muri G10 niwe zashigikiye kugira ngo atware la première transition. Iyo migambwe mwe mwafatiye kuri decision yafashe muri gouvernement yo muri yabuyo agarutse yo gufuta Frodebu canke mwafatiye ku bundi butware mu muziko. Ca gatatu ca kane mwavuze intumbero ya Rwagasore bica bikadira meme nibaza ko bikadira n'intuze teme yanyu le travail la dignité. Rwagasore yari yagomba kwemplante yashiraho des coopératives kugira ngo umunyagihugu aronke ingene yisununura. Hanyuma jewe rero muri yo naciye nibaza ikindi ikibazo kijanye na Colonel Bayagana kandi ndavye ivyo yakora jewe ku bwanje mbona umenga bikadra niyo ntumbero ya Rwagasore gute, kuko Colonel Bayagana kandi naho ariko agira politique bon d'abord ndazi ko igihe twatangura le mouvement de réhabilitation des citoyens itaraho umugambwe ndazi ko twari kumwe na wewe nje narimo mugabo imaze ko umugambwe urumva waca wigenga nkuko wawe wigenga, ariko muri projet de société canke mu bikorwa byaboneka yaragize ibikorwa biboneka. Arashiraho guhimiriza abanyagihugu kurima icyayi nawe narakirima quelque part. Arashiraho na izine, hanyuma amaze gushiraho iyo izine yitwa Protem yashizeho igiciro c'umunyagihugu ashoye icyayi arakiduza ku buryo OTB yaragombye no kubigwanya bakabroka abadministratif bakabroka amakamyo cyangwa abantu bashoye icyayi kuri site de récolte ou site de collecte yibija muri Protem. Ariko en définitive nuko OTB nayo yavuye yiyajista iraduza igiciro c'icayi kubashora kubarimyi b'icayi. Urumva iyo yabaye impact nziza bitumwe niyo politique ya Colonel Bayagana kandi via l'usine Protem. Ikindi yakoze cyari cyiza kandi nacyo cyagwanijwe na pouvoir ko cyagira gihe un certain revenu aux agriculteurs. Murazi bose nibaza ko mubizi ko yari yashizeho yariko yatanga gutera ikintu cyitwa stevia, hanyuma caragwanijwe ariko nacone sinzi ko cyane cyo yikora ariko iyo projet ntuzi yari yabayeho hariho na structure donc les organes dirigeants de cette société aussi.
Est-ce que mon avis, ça cadre avec la politique de Ouagasore ou bien bon, ça a été un cas isolé d'un politicien quelconque d'autre? Merci. ego urakoze ruhinga urakoze ku byo mubajije ibibaza docteur yabinose quelque part araza kubigarukako ari home again yanditse amasezerano y'Arusha yarayabarundi ariko abahutiza n'abatutsiza ngo barayisha what qui est plus hutisant et tutsisant k'abahutu bicaye uruhande rwabo abatutsi ugwabo vous y compris mugaharira et puis le minimum c'est le courage d'assumer apana kwikuramwo canke ngo baze mukasi ndibaza amasezerano y'Arusha twarayavuze cyane hari ibiganiro byinshi twayagize ariko kumbure na docteur nkuko yari yabivuze araza kubigarukako kandi hari yarakaza wo mu nzu yo kwa Ntagwi yitwa Landry Paterne. Il me semble que iya mbere yavuze mbega ya projet de constitution Murundi Rwagasore yashatse gushiraho hoba hari umunyepolitike yoba yarayibandanije. Il me semble que la dite constitution devrait s'inspirer de la constitution coutumière non écrite qui régissait le cadre politique et institutionnel de notre pays avant l'arrivée des colonisateurs. Urakoze arakaza urakoze nabonye izina ry'André Paterne mwakoze cyane. Ego docteur mukurindira ko abandi basaba umwanya reka murabe ko hari icyo mushikiriza ku byo bavuze n'ibyo banditse. Urakoze cyane ndashimiye abashikirije muri ibi biganiro ibyo biyumvira n'ibibazo kuri André je pense que ibintu turabizi uko bigenda uko mu kiganiro giheruka niba atari cabanza naravuze ko mu ma revolution yose twize wayagarutse ko les principes sont les mêmes mais les étapes sont les mêmes surtout ushaka gushika kuri ibyo wifuza gutahura ubwa mbere no gutahuza nicyo kiri le plus important kandi souvent nicyo gifata n'umwanya munini. Icya kabiri ni organisation, comment les gens s'organisent. Et l'organisation ntishobora kuba nyayo mu gihe etape ya mbere itanonosowe neza. Kuko ugenda kuorganiza abantu bafise intumbero zimwe bicaye hamwe bakubona ati iki kibazo twogiye inyishu iki kibazo twogiye inyishu iyi ariko ari abantu nkuko nabamvuga hari deux catégories d'hommes politiques ari abantu bafise principe di haute toi de là que je m'y mette canke bari des commandeurs d'emploi na kuja gutwara ni kurwanira nyene ibibanza byo gutwara. La deuxième catégorie c'est les acteurs de changement. Kuba acteur de changement uba formé kuri ya étape ya mbere. Ya étape ya mbere ni étape ikomeye cyane. Prendre conscience, apprendre hari aho mbishika yuko mubomana muri iyo etape kuko hariho ama orientation mutaba mwumvikana cyo kimwe turavye nko muri révolution bolchevique en Russie entre Lénine et Trotsky il y a eu des batailles idéologiques mu nyuma baratandukana mugabo iyo etape ya révolution bayishitseko. Rero hariho aho mubona uti okay reka mbe ndahesha ngaha kugira ngo tushitse kuri l'étape ya organisation tube turi benshi. Iyo niyo etape mbona abarundi bifuza
iciza ku gihugu, ku banyagihugu bose, ku barundi bose. Iyo niyo etape batarashikako. Uravye ibiba muri opposition, qu'elle soit interne ou externe, naho ibintu bikiri. Desi ndi muri bamwe bavuga ati okay, bantu bapfe guta mu rudubi ibintu bagende, oya muzobyara ibihumye. Ivyo turiko turabamwo ubu, non? Il y a eu l'organisation, il y a eu la guerre, mais l'orientation inclusive n'était pas dedans, non? Donc, il faut que ivyabaye imbere bitubera une leçon quelque part. Aha nizeye ko abakiri bato bariko bariga babona ibibazo aho biri, n'inyishu umuntu yobiha. Ayo ma etape atatu rero ategerezwa gukorwa. Ubu je suis désolé de le dire, turacyatembera muri etape ya mbere. Organisation de la lutte, chacun s'organise comme il peut et en pensant qu'il est en train de s'organiser. Mais s'il y a des manquements, des équilibres parlants, donc il faut que les gens soient conscients de ça et que baroleva abantu bakavuga ati hari ivyo tutarashikako twotegerezwa gushikako kugira ngo l'organisation de la lutte et la lutte proprement dite ziza ubutagisubira inyuma. Aha niho nashaka aussi kunganira André. Alors, Ruhinga yabajije ibibazo bitari bike, biri un peu en dehors du sujet du jour, mais comme yari yazanye kajya kantu nashaka kwerekana par rapport à la ligne de l'identité murundi, de la continuation de l'ethnisation, nashatse ko yogira yashikirije kandi ndabona ko yakurikiye ibitari bike. Les différents rapports, on en a tenu compte cyane rwose kandi twarazihaririye ko niye dushiramwo niye tudashiramwo abantu ntibibagire yuko c'était des négociations. Et les négociations, dans les négociations, tu écoutes l'autre. Ico rero nico abahutiza n'abatutiza batarashikako, kumva yuko uwundi ashobora akavuga icyamubabaje kandi ukamwumviriza kandi ugatuna konti n'ivyo yavuze. Nuco bita muri pubere ukunze uri ushaka amahoro uzoyagira n'uwo mwumvikana gusoya, genda mwicarane n'uwo mutumvikana kuko muba mu gihugu kimwe kandi mutegerezwa kubana. Aha ntawe tuzoshirana, uwaturemye yaturemye harya. Shaka uhungu kuko ushaka, iyo uri hose umererwe neza, ariko ejo n'ejo bundi abana bawe cyangwa abuzukuru bawe ugati ewe oya n'ukuri je ndakeneye aho mba hitwa iwanje, hitwa iwacu. Nivyo rero mu kubishira aussi no mu mutwe mu gihe muriko muraharira n'abantu. Twagiye kuyaga, umwe avuga ati ibi byarabaye kuri twebwe, undi ati ibi byarabaye kuri twebwe. Wewe ufise uburenganzira buhe bwo kubihakana ibyo umuntu abwiye ati je narakomeretse, kandi akakwereka igikomere, akakwereka ikimubabaje, akakubwira uko byagenze n'ibindi. Ni un état d'esprit yindi utegerezwa kuzana, ati ngiye kumviriza kugira ngo turondere inyishu y'ikibazo cy'uwo duhanganye hariya, nawe arondere inyishu y'ikibazo ahanganywe imbere yiwe. Niho ngaruka kuri commentaire y'ujya mbega yitwa Nde Frank.
ujya yagize commentaire hariho home again ari witwa ni home again yego ari niwe yagize commentaire y'amasezerano yarusha ama uriya nawe yitwa Landry Paterne niryo ryoroheye gusoma irindi myarakaza w'umuntu ntabwi n'amagwigara wewe nabibona donc ngaruke kuri iyo ya home again mbwira ni erega iyo abantu bariko baragwana canke bashamiranye nibo bicara bakavuga muri ico gihe effectivement uvuga uti hariho bene wacu bishwe 93 habaye iki murabizi byabaye none kugira ngo umuntu atore inyishu bamwe ucubajugunya hariya ngo nimwicarane aswe mu mwala uri kura defenda ko nawe udapfa cyabaye none ushaka mfute yuko umuvyeyi wanje yahatswe kwicwa mu rusengo ushaka ndabifute size kumuvugiraho nzoba ndi kugira ngo ejo ari we ari jewe ari abandi bari hariya ntibasubire gupfa ifo gukura mu mutwe s'il vous plaît ifo gukura mu mutwe akabi karabaye n'ukwemanga karabaye none tukagumemo no ntidushobora kukagumamo dutegerezwa gutora inyishu kugira ngo tukavemo iyo nyishu nayo niyo kwicara hamwe l'esprit de dialogue itwara yanditse muri accord d'Arusha kuri jewe ikibazo nyamukuru kuvyo bavuga bagiriza ngo barakumiriwe n'ibindi ikintu nyamukuru bafuse c'est le dialogue ico nase ndi hariya muri commission twumvikanye ko tutegerezwa kuvugana ibitegerezwa kuja en place daba muri ko murabirengako ikomisiyo ni muri ko murakora uko byategerezwa kuba none ngume ahantu atacu ndiko ndakora kuvyo nemera jewe oya namba rero nkemure home again bwire ni abababaye nibo bicarana kuko ntaho bazoshira umwe wese akavuga ati nababaye ngaha undi ati nababaye ngaha ikibi rero n'ukugumamwo niho mvuga hutiza tutsiza badashaka kumva nuko abahari abantu bicaye bakavuga ibashaka kubifuta none ubifuse ucuzana iki narasabye icyo bawuzana kirihe corusha ajya amasezerano gushika uko naco ndabona ma projet de société yose naco ndabona bose bagaruka kuri ivyo abafise une jugeote quand même politique nyayo bagaruka kuri ivyo hari abahora batanayivuga mugabo basigaye bayivuga kuko babona ko hari ibintu nyabyo bishobora gukora raporo rero twarazivuze hariyo na raporo zo muri 72 byose biranditse ubisome amaraporo aranditse raporo Whitaker irimwo raporo des ONG irimwo yamwe ba Rangers baje kuvuga badoma ku rutoke igisoda gusa ntazo nye zirimo donc on a tenu compte de tous ces rapports ati wewe aho babaye hatubwire turabiraba tubireto ariko mu gihe rero tumaze gushira imbere ibitegerezwa gukora ugasanga abategerezwa kubishira mu ngiro wapi wambajije mbega buyoya ni gute baza ngubaze nkakijya kibazo nabajije kuri bagaza niki cyo muri kiya gihe ngira démission iyo mba narinzi la réponse yo byaniro ya uri ko muragira ibi nibi
Et à ce moment-là, je n'avais pas de réponse. Je n'avais pas de réponse. Et j'ai dit, Nangou, fils, petit parti politique, mais j'ai une petite voix que j'ai pu mettre là-bas. Si elle n'a pas été écoutée, qu'est-ce que vous voulez? Et vous êtes revenu kuri Bayagana kandi Mahagarika de Frodebu. Il y a là-bas une petite crise au niveau du gouvernement. Moi, je n'étais pas au gouvernement, mais il y a une crise à ce moment-là. Uambajije ikibazo ce moment personnel kuri Bayaga igituma twamutoye. Eh bien, là, c'est des informations que je vais donner, des informations de source, parce que nari mubagiye hamwe kugira ngo barondere uwo twara la première transition. Oui, j'ai dit, il va aller la première transition. Mais Mandela a laissé la porte ouverte. Mais par après, je leur ai fait même comprendre Nazumayo qui nous ont trahis parce que il va kurikije démocratie entre guillemets quoi babivuga. Oui, elle nous a été imposée, que ce soit en 96, que ce soit à la transition de 2001. Gutora Bayaga, c'est très simple. Niwe yadukundi. Ko si we wenyine yari kuri liste y'abo twabona yuko bashobora kufata la transition. On a mis des critères de choix et un des premiers critères ko twari tukiri mu ngwano, c'était qu'ils soient militaires. C'était vraiment la première des conditions la plus importante. Ingwano yari kihari de CNDD, FDD, de FNL, Pariputu, bari bakirwana. Ibisigaye nuko yaratwemereye kubo, je crois qu'on a ciblé 4 ou 5 à cette époque-là militaires. Ni de nos kubwira kuri kibazo. Et puis en plus, je dois personnellement dire, et avec les amis twari kumwe, yuko ceux qui l'ont poussé à faire le MRC ne nous ont pas rendu un grand service, surtout mu matora yakurikiye. Kuko, comme on dit, l'union fait la force. À partir du moment où vous êtes singleton, désolé, les forces sont éparpillées, sont diminuées. Et c'est ce qui est arrivé à ce moment-là. Uti Olivier Icayi twe Bayaga atari karakurikiza ibintu bya Gasore. Bon, il y a une très grande différence ici. Kuko, la première différence, c'est que la vision de Rwagasore, c'était dans une optique d'indépendance, tandis que les opérations de Bayagana Kandi ont été jugées par les concurrents comme une compétition d'abord économique et puis politique. Qu'il y a le président d'un parti politique, Protem, c'est la compétition économique avec l'OTB. L'OTB, il y a l'État. Mais Hagio, compétition économique, Wakairika, c'est toujours très bien. Même d'autres sociétés sont venues même après. Et ça aide à, effectivement, kuduza ibiciro mu munyagihugu bakamererwa neza. C'est pour ça que beaucoup, même dans ce système dit capitaliste, il y a parfois des aspects
utile. Ivyirya vya stevia n'ibindi navyo c'était une compétition politique à cette époque-là. Uko le CNDD-FDD abona ati umuntu agira ironke popularité kuturusha, uko tumugwanya. C'est l'administration qui a tumye kurandura les stevia. C'était horrible. Bon, j'ai eu l'opportunité de discuter avec lui. On a gardé de bons rapports. Il avait été le porte-parole du MFC. Tous les textes traduisés, j'étais parmi les rédacteurs, tout ça. Donc, nous y cyane. N'ivyo no kwishura kuri iki kibazo. C'est vraiment dommage que n'ivyo yariko arakora bitashoboye kubandanya comme il aurait souhaité. Il est parti très tôt. Nous étions très désolés, nous ses amis. Et voilà, ivyo novuga kuri ibibazo wadushikirije. Les politiciens au Burundi ne sont pas encore prêts à accepter la compétition. Non, pas encore. Et c'est pour ça qu'on revient toujours dans les dictatures. Que ce soit kuri Buyoya ou kuri CNDD-FDD acitwara, ils n'aimaient pas les compétitions pour beaucoup de raisons. Donc nuko vyagenze rero, et ça nous a remis vraiment en arrière, malheureusement. Mais pour nous rassurer quelque part, si les gens sont bien organisés, et nous kumenyaho les luttes zahagarariye, akaba ariho tukomereze. Ibijanye n'ibi vyerekeye les génocides ou le génocide, turazi aho vyahagarariye. Puis aux Nations Unies, on a fait une émission là-dessus sur le contentieux sur le génocide. Ababikurikiye baratubwiye aho biri. Il suffirait que des gens de bonne volonté baja hamwe bavuga ati aho ajyanye ne vyahagarariye ngo tukomerezeho. Uyu ndayicariye niho buba ariko arakomeza agira cavalier seul uko yishakiye sur cette question, kandi biri en dehors y'ivyo twumvikanye ko. Ku bijanye les compétitions politiques ou les compétitions économiques, c'est la même chose. Oui. Il faut que les gens soient ensemble. Ubwo ni igihugu gikenye uko gikenye, hari abantu nk'aba André Nikwigize qui sont des spécialistes dans l'économie, d'autres waje no kubafasha akaba déçu. Léonce ari gihangange aux États-Unis. Les valeurs, les ressources humaines abarundi turazifise, Burundi turabafise. Et quand vous avez un pouvoir qui ne les utilise pas dans le bon sens, qui ne permet pas la compétition, igungira ko vyose, rien ne peut aller. Kandi nawe vous êtes de la fois passée, le houtisme et le toutsisme ne peuvent exister que dans la dictature. Donc la bataille contre l'ethnisme pour aller dans l'identité murundi doit s'accompagner aussi d'une bataille pour la démocratie, pour les droits de l'homme, inévitablement. Birajanye nk'uko Rwagasore yabibona. Turakeneye iteka ry'abanyagihugu rizova mu bikorwa no mu iterambere. C'est tout, c'est le message vraiment que nous devons donner à ceux qui sont en train de s'organiser, de faire des partis politiques ou de quoi. S'il vous plaît, l'union fait la force. 1, 2, la vision exemplaire, elle est là. On n'avait pas à faire beaucoup d'efforts, mais à vous entendre seulement sur cette ligne. Et elle est simple. Identité au Burundi. Des institutions inclusives. Une économie ouverte, et où chacun a le droit de faire ce qu'il veut, la sécurité pour tous, la justice pour tous, etc.
biroroshe biroroshe kandi ndabisubiremo. Je suis un signataire de l'accord. Sinye ivugurura, narasinye ibintu numva, ndazi toutes les lacunes qu'il y a, narazivuze suffisamment. Ce qui a redressé ndabizi. Faites cet effort-là, s'il vous plaît. Lisez et comprenez. Nta kindi umuntu yobasaba, nta kindi. Nagira ndabashimire niba hari ibindi. Sorry, arakaza yabajije ku bijanye na constitution. Oui, tout à fait. Ego. Il a parfaitement raison. Mubanditse cyangwa ushaka kuvuga niko yana numvise umengo urasezeye. Hariho n'undi muntu yaraje ndabona n'undi reka nyishure arakaza d'abord et puis uco mu ijambo. Ku bijanye na la constitution, Rwagasore n'ivyo yavuze effectivement ko c'est là où quand j'ai lu ça, je dis mais abarundi ntituzi yuko imbere yuko abazungu baza twari muri état de droit. État de droit ni igihugu gifise ibwirizwa shingiro, inzego zose zitwagwa ku mategeko. Twari dufise les garants de y'ayo mategeko ari abanyamabanga. Mais c'est extraordinaire. On nous a falsifié toute notre histoire dans toutes ses dimensions. Il faut se révolter contre ça, refuser. Tugende tumenye uko abarundi bari biyubatse bakagira un royaume yamaze ibinjana bingahe ata perturbation au niveau institutionnel. C'est extraordinaire. Nivyo ntibituranda heureux, ntibituranda fier. Ariko zawumva, je suis fier d'être Hutu, je suis fier d'être Tutsi. Pardon. Sois fier d'être Umurundi, uko hari ivyo abarundi bakoze vyiza umuzungu yasambuye. C'est ça, c'est là où il faut changer d'état d'esprit. Merci Landry, c'est kunganira, c'est effectivement il voulait que la nouvelle constitution y'abazungu itena compte y'iyo ya kera. C'est bien dit dans le document numéro 3, je crois. Oui, numéro 3 de Rwagasore. Merci beaucoup. Urakoze Dr. Hari abantu babiri baje sinzi ko twoca tubakira mu nyuma cyo tugira conclusion tusoza ikiganiro. Yego nta kibazo. Hari Landrine Nteretse. Landrine Nteretse hacakurikira Democrate. Landrine Nteretse mwiriwe. Yego mwiriwe Frank. Muranyumva? Mwiriwe neza. Yego mwiriwe cyane. Yego je nanje ni nk'intererano nashaka gushikiriza ndabashimira mwatunganyije iganiro hamwe na Kiki yampaye ubutumire ejo. Yego ico nshaka kuvuga muri make nuko mfatiye kuri umutwe w'amajambo bavuze ati ibikorwa hamwe n'agateka ariyo nazo ko ari bisigura dignité. Ngerageje kumva ibiganiro mwashikirije ngaha kandi kuva kera sura kubashimira ngiye kuraba nibaza ko muri kami ka muntu k'umurundi hamye harimo nibaza ko gushika n'ubu umutima wo gukunda ibikorwa. Umurundi n'umukozi yamye ari umukozi basokuruza bari abakozi bakunda ibikorwa bakabishira imbere, ivyo bikorwa akabi navyo bibaha iteka. Ego uno munsi turashobora kuvuga ati none vyagenze gute ngo twisanga aho turi. Nibaza ko ibiganiro Dr. yagiye aragirisha yarasiguye impamvu zatumye dusubira inyuma tugasanga uno munsi turi nk'abanyuma muri vyose. Ariko ico dutegerezwa kwibuka ngaha nuko igihugu cacu ntigikenye
kirakeneshwa kandi ntikibuze kazoza kaco karondegwa nabo bose bavuga ati Uburundi nubwo abarundi bose kandi buzoharanirwa buzokubakwa n'abarundi bose. Rero mbandanyije iciyumviro canje nuko uravye igihugu cacu twaragize amahirwe yo kuronka umuntu nka Rwagasore akiri muto cane, yari afise ivyiyumviro birashe. Novuga ko Rwagasore yari en avance sur son âge, kuravye imyaka yari afise naho yagerageza mu kwiyumvira. Il incarnait vraiment le leadership visionnaire et responsable et serviteur en même temps. Rero ivyiyumviro vyiwe nibaza ko ari vyomurikira ugwaruka rw'ubu n'uwo wese yumva afise umutima wo guteza imbere no gushayura igihugu c'u Burundi kugira ngo ico gikorwa ciza basokuru na basokuruza bari barakoze ntikize kwicwa n'intwaro mbi. Ko nawe nyene yaravuze ati ahatagira ubukuru bwiza ntihagira iteka, ntihagira itekane. Ku munsi wa ejo nabonye publication y'ikinyamakuru Yaga ivuga imyitwarariko mikuru y'abarundi uno munsi muri Rusama canke Ruhenshi 2026 bagaruka ku bintu novuga vyibanze uno munsi atawo kwibaza ko ari vyo bihari, kuko wona umenga ni ibintu vyo mu myaka ya kure cane. Mugabo uno munsi kubona ko abarundi nka bose badafungura bikwiye, bativuza, badafise amashuri, badafise hariho ibitagenda mu butungane, infrastructure, amabarabara n'ibindi, ivy'ibitoro vyo ntawo bakibivuga, biteye agahinda kenshi. Umuntu akiyumvira ati none ubukuru nyabwo burihe, bwagiye hehe, uzogaruka ryari? Uko mwari mwabivuze ngaha kuri afisha muvuga uti nous devons briser la mentalité de l'assistanat et de la passivité. Nivyo cane, nibaza ko nta murundi novuga w'umutima akunda canke yonezerezwa no gusabiriza canke akanezerezwa no kuba ikinebwe, passivité niko novyita. Bisigura yuko uruhara rwo kubaka igihugu rwacu twese, cane cane abakiri bato bagira amahirwe bakaronka ibiganiro nk'ibi, bakaba expose no ku mafe historique ivyabaye kuri kahise muri Afrika, mu gihugu cacu, bakanatembera akabona handi ukuntu bikora. Jewe mu gukunda kwiga ibiba hirya no hino ndagereranya nk'iterambere rya Afrika na Aziya, ibihugu vya Afrika n'ibihugu vya Aziya ugiye kuraba dusa nk'abaronkeye intayo kwikukira hamwe imyaka 60, hagati ya 30 na 70 niho ibihugu vyinshi vya Afrika na Aziya vyagize vyaronka intayo kwikukira. Ariko uravye no munsi aho ibihugu vya Aziya biri, umenga badutize nk'incuro 50 canke 100, gushika naho ibihugu nka Korea y'Epfo uno munsi ishobora gukoranya abashikiranganje bose b'imigenderanire. Hari na Amerika iraba inondwi arivyo rikiriga. Umuntu akibaza ati none bigenda gute ibihugu twahagurukiye rimwe babe bageze kuri iyo ntambwe, natwe tuba tukivuga yuko abantu badafungura, abantu batiga, abantu bataronka imiti, abantu bataronka n'amaritiro 5 yo kwiyunguruza. Ikiro ni kibazo nibaza ko umuntu wese yaje ngayo kwiyumvira sinone kino gihugu cacu ko cageze muri iki kinogo, kandi tukaba tuzi ko atawundi azogishayura. Ntizohamagara uwo mukoroni ngo bari baze kucubaka, ntizohamagara umubanyi ko muri umubanyi hari ico yoterera. Ariko nibaza ko umuntu wese araje ushinga niyo revolution mu Burundi yosubira akavyumvira ati mbe ndiko nkoriki, nokoriki canke nokongereza gute kugira ngo dushayure iki gicapo kibi kibishe giteye isoni, aho ibikorwa bitakigira ikibanza, bigatuma n'agateka ariyo dignité y'umurundi iri affecté. Ukumva nimwe na rimwe ushobora no kumva isoni uravye classement
ko bahora bashira igihugu cacu mu bindi bihugu ukabona umenga ni ibintu biteye agahinda. Rero ntarandiriye mvuga nti nivyo docteur yavuze ikintu gikomeye kijanye na organisation, ariyo etape nibaza ya kabiri kurikira la prise de conscience, ariko nibaza ko ari akandi kalema gahora kabura canke yindi aspect umuntu ariko ariyumvira kandi ashira no mu ngira ivyo bikorwa, kwigishwa kubohoka, ukabanza guhoka mu mutima ukava muri ubwo bubiriti bw'amacakubiri canke bw'imigwi ni kimwe, gutangura gushira hamwe abantu kiyumvira imigambi ivyokorwa, ariyo etape ya organisation nibaza ko ica kabiri. Ariko ari ikindi mpora mbona umenga na gahaze gihora kibura muri ama initiative atandukanye ni ikintu citwa la stratégie. La stratégie yo nayo niyo iza ibishira novuga mu ngiro gusumba, kandi bikaza bifise cohérence, bikaza harimo efficacité, bikaza bifise efficience, kugira ngo ivyo vyiyumviro vyiza bishobore gushigwa mu ngiro neza n'abantu beza mu bisata bitandukanye, kandi bikagira naho bishitse. Rero c'est très important ko ibiganiro nk'ibi bifasha mu kumenya kahise, bikaraba na kubu, dutegura kazoza ko tuvyiyumvira, ariko tugakomeza organisation, tugashiramwo niyo novuga wita ikirungo canke ingrédient de la stratégie mu vyo dukora, tutibagiye ikintu novuga co kwigira ku bandi, atari kugira ngo tugire copier coller, ko nta contexte nimwe izosisa n'iyiwacu, mugabo tukabigira ko ivyakunze tukavyaplika, bitagenze neza amakosa yabaye tukayakuramo canke tukayelimina, tukaraba bike vyakoze muri Malaysia, muri Singapore, mu Rwanda, mu Buganda, tarenze turajana kure, ni biki vyatumye bashobora gushika aho bageze, twe tudafise twoshobora gukoresha kugira ngo twiteze imbere twishayo. Rego nsubire ndabashimire rero magazine Remesha mwe na itorero ku bikorwa vyiza mukora kandi mubandanye, kandi baza yuko hariho une generation ibumviriza gakuramwo ivyo bakwiye gukuramwo, bagafata amanota, abandi bakanjisa, abandi bakabisangiza n'abandi kugira ngo zino nyigisho zishikire benshi, kuko benshi niba bashobora gushikirwa n'ubutumwa, niho n'ibikorwa bizoshobora gukorwa neza. Murakoze. Urakoze cyane n'interetse, urakoze kubyo dushikirije, urakoze no kudutera intege, kandi ndanashimira n'abadukurikirana, ugaruka dukurikirana, abarundi badukurikirana benshi badufasha no gupartager bino dushikiriza kugira bishikira abantu benshi, kumbure ejo bundi bishobora kugira impact nziza cyane. Ndabibutsa ko mushobora kubikurikirana ibiganiro byose twakoze, inyigisho zose itorero Burundi itanga kw'isi www.itorero.org. Murashobora kandi no kugira kuri YouTube itorero Burundi canke Remesha magazine. Reka kumbure turabe umu intervenant wa nyuma mbere ko tugenda kwa docteur Demokrate. Mwiriwe neza. Mwiriwe cyane Frank, ndabahaye mwiriwe, murakoze no kuba mu mpaya kanya. Je nagomba ntangure gushima ku bikorwa mukora, nshimire cyane Dr. Rufus Rugambarara ku nyigisho asanzwe atanga, ziramaze gufasha abatari bake, jewe ziramaze kumfasha. Je narifise utubazo nka tubiri canke kamwe, none avyitangira ngo yuko ari n'umuco no bankeneye kumenya kuri ibi binyigisho reka raduha zijanye na kahise ku batari bariho muri izi ntwaro zo kuri Buyoya. Hariho abantu ushobora kumva bavuga bati Buyoya yaratanze igihugu. Iyo Buyoya yaratanga igihugu, ntituba turiko turaba muri ibi turiko turaba mu kino gihe, ntituba turiko turaba igihugu cy'u Burundi kiba kigezeho kigeze uno munsi. Rero umuntu avyumvise nk'uko kumva ko hari abantu benshi novuga ko biperenya canke bidoga, bafatangira nk'ivyabaye byose bagomba kuvyegeka nko kuri Perezida Buyoya, bagafatanya n'abana babo baba barakoranye mu ntwaro yiwe. Je nashaka ko bashobora kumpa umuco
mu baba bari begereye iyo ntwaro canke mu baba bari bahari abe Dr Rugambarara canke Andre Nikwigize iyo abantu bavuze bati uyu yaratanze igihugu canke bati systeme buyoyiste nimba ikihari bizogora yuko igihugu c'u Burundi kigira amahoro mbega ku butegetsi bwa buyoya hari abantu baba bari bafitanye amasezerano yuko uyu yatakiri ku gihugu hari abandi bantu azoha batwara igihugu hari abo bari kurwe kuzotwara igihugu inyuma ya buyoya canke hari abatari babirekuriwe ivyo ndabivuze uko kubera iyo wumvise abantu bariko baridogera umuntu kanaka bakagomba gufata ivyabaye byose bibi mu gihugu bakagomba kuvyekera kuri we umuntu ashobora kwibaza ati uno muntu yari umuntu ki ku buryo imigwi imwe imwidogera bagafata ngaho bakidogera kandi n'abantu baba baragiye mu masezerano ya Arusha ariko kuvyo nabonye ivyo baba vyaravuye mu masezerano ya Arusha mu ntwaro ya 2005 hariho akarusha ko bakarabaye bivaye n'ivyo abarundi baba barumvikanye ko mu masezerano ya Arusha bagafatira ngaho n'abakeneye kuyagwanya abona yuko umengo niyo masezerano baje konona kandi igihugu aba bantu ugasanga nibo nyene bashobora kuba bahari barondera gusubiza inyuma ibiganiro bikorwa na Dr Rufus Rugambarara nk'umuntu yabatarahari muri generation no musi umwe muri ko murigisha cyane cyane nibo bono ifata nka nkama mushobora kumusigurira iki iyo habonetse abantu benshi bemeza bagomba kwerekana yuko amasezerano yarashatse yamaze ahubwo yagarutse gusubira guturira kandi twarutse tubazo ndagwa mu mpeko umuco ndayibajije ko kubera mpora ndavyumva heshe ariko sinarivuga nkono ashobora kubibaza ashobora kubimpa ku muco murakoze subiye gutera intege ibikorwa mukora ni benshi bashobora kuba bahari babigwanya canke babita ayandi mazina kuvyo mwigisha ariko kugwaruka guno munsi mumenye ko muriko murakora ibikomeye bishobora gufasha kugwaruka ruharo no munsi gushobora kugwanira igihugu canke kubohora igihugu bafatanye mu nda bose nk'abarundi kwera bamaze gutahura ivyigwa bica ngaha kwari kubashimira gushobora kumpa umuco kuri kutubazo mbajije murakoze urakoze cyane urakoze Democrate reka kumbure tuje tugira ko docteur ugira ico ushikirije ku byo wavuze ku bibazo babajije ku ntererano baduhaye intege baduteye mugire ko na conclusion kiki nawe caza adusoreza ikiganiro merci yego urakoze cyane oui Landry urakoze rwose comme d'habitude intervention éclairante nuko wabivuze wari kuratanga intererano kandi tutegerezwa kwishima kuko ni intererano nziza ibyo watubwiye biradufasha gukomeza ibikorwa twiyemeje natwe ico dusaba nuko abakiri bato bavyumviriza babaha impanuro kuko ukwiga n'ikintu ciza cane l'éducation politique niyo lacune nabonye abanyepolitike si Burundi gusa ni muri Afrika ko ahenshi narize muri Afrika nakoreye ndazi amaniveau yaba nagize imana nja mu bihugu niveau politique yari hejuru Senegal Algerie iyo manque dutegerezwa kuraba ingene twoyiratrapa no kubwira abakiri bato ni musome ni mwige vya Afrika mubone ububabare abanyafrika barimwo babayemo mushire mu vyiyumviro vyanyu yuko mutegerezwa kuja mu nzira yo kubohora Uburundi na Afrika kubohora de kwa muvana he niho ca wumva rero nk'amaremarke nk'iyo Democrate yaje kuvuga ngo uyo yaratanze igihugu ndabiza ko gatoyi nagira mvuge kuri stratégie effectivement stratégie ni ikintu gikomeye cyane
ni strategie rero ija muri ajya ma etape atatu. Au niveau de la prise de conscience, ariyo gutahura no gutahuza, il y a des stratégies de gutahuza, de conscientisation, d'éducation politique, le changement en équipe. Il y a aussi des stratégies à mettre en place, stratégies de communication, stratégies de lutte. No muri organisation naho nyene il y a un aspect stratégique kitegerezwa kujamwo. Dans la lutte proprement dite, il y a des aspects stratégiques. À chaque étape, la stratégie est importante. Mais warakoze kubisuleva. Demokrate ati hariho ibyo twumva ati ngo yaratanze igihugu. Niwasubira kuvyumva urababaza uti we yakironse gute? Hari uwagitanze akakimuha, yaracihaye, caciye kibagwiwe, ico gihugu ni cabande. Bazoheze bagusigurire. Ariko woshiramwo ndero n'abandi bavuga ati abene co baragishikiriye, nico kimwe. Nama nababwira nti murabe ideologie z'abantu, abo bantu bavuga tuza kuri accord d'Arusha waruvuze, bafise les mêmes idées. Parce que l'idéologie est la même, c'est l'idéologie d'exclusion. Ukira kuvuga gusa nsanda kudetekta wewe uri muri idéologie d'exclusion. Rero yaba ari abo bavuga ngo uyo yaragitanze, yagihaye abatari bakigenewe, nabo bose bavuga ati bene co baragishikiriye, ni bamwe demokrate. Uri umudemokrate ntibazokureka ngo ubeho, kuko baratinya amajambo y'abantu. La liberté d'expression si yabo yo kurya, il faut yuko tudasubira kubemerera, ko tuba tubaye complice yabo, igihugu kiriko kirapfa. Rero nibaza ko ndakwishyuye kuri byose, ko ni Arusha nico kimwe. Arusha yatanze des solutions. Urashobora kuba zimwe zitakubereye, zana des contre-propositions, c'est tout. Nabivuze kare ni dialogue twashyize imbere, ariko rero iyo dialogue ihavuye nta kundi abantu bazohava biorganiza bagarukane iyo l'esprit de dialogue. Ngana nabo nyene no kubakebura, il faudrait yuko deja bayitangura dans les 3 étapes de l'organisation pour le changement. Dans les stratégies, le dialogue est important. Faut toujours dialoguer avec les autres. Surtout au moment usangiye igihugu canke intumbero za politike. Tegerezwa kwama muvuga. Rero abadashaka dialogue nabo dans l'exclusion. On exclut les autres, c'est nous les plus forts, c'est nous les plus grands, c'est nous les propriétaires du pays, c'est nous, oui. Uri hariya, il faut pas ugitanga, aho. Nico ugendana mu mufuko. Non, et ça, tout ça, ivyo vyose, n'ivyo vyiyumviro uriko uradushikiriza, ivyo bibazo,
nuko le niveau de perception politique itaraba suffisamment mûr mu Barundi mu Banyafrika. Ikibazo Landry yavuze ati mbe ni kubera ko turi nyuma. Oui, turi nyuma kubera ibyo Socrate yavuze kera. Les petits esprits discutent des gens, les esprits moyens discutent des individus ou des événements, les grands esprits discutent des idées. Niturahashika, désolé de le dire. Byababaza n'akazi kanyu mugaje, c'est le constat qui est là, je suis désolé. Ahubwo uvyumvise uvuga ati turi nyuma kubera justement ivyo, reka tuje imbere. Nugukebura nta kindi. Aller dans l'éducation politique. Niho imitwe yacu yo kura. Ntidusubire kuza turavuga les gens, oui, les événements, oui. Turazizi ko zabaye. Hazi n'abantu baba barabikoze. Mais aujourd'hui, dukeneye des solutions. Solution nazo ntizishobora kuboneka mutagiye muri la prise de conscience, la conscientisation des autres, l'organisation en vue d'une lutte positive izotuzanira amahoro kuri bose. Ahantu hereza ibyo nifuza kubashikiriza uno munsi. Ndabashimiye ku biganiro mwadushikirije namwe, hari amasuggestion meza cyane n'amanalize mwagiye muragira, ibibazo mwabajije. Ruhinga, ndagushimiye ko wazanye bijya bibazo, kuko birereka neza yuko iyo abantu basomye babona ibishobora gufasha muri ibyo turiko turakora. Rero merci mwese ku byo mwashikirije. Nizeye ko muzoza murabwira abandi bakaza ari benshi bagakurikira. Audio arahari yabivuze Frank. Ntimutinye rero kuko Uburundi burabakeneye mwese. Murakoze. Frank. Eske imbere ko garuka novuga akantu gatoya. Yego, nta kibazo. Okay, nashaka gushimira cyane docteur. Je ndashima, sinankunda kuvuga kenshi ariko ndashima ndagukurikira kandi ndashima ta constance, ndashima ta lucidité, ndashima ton honnêteté intellectuelle. Ndakunda ingene uvuga ukuri ukavuga ingene wabi byose ibyo wabayemo ukabivuga ingene wabibayemo utaguca hirya no hino. Nico gituma je me suis permis yo kubaza ibibazo des fois bidakadra avec le sujet qui était là. Ko yanarize ko en face de moi tiso umuntu w'imvuga kuri, umuntu avuga ibintu byubaka, umuntu ashaka ko Uburundi busubira kuba Uburundi. Nivyo nashaka kuvuga. Urakoze. Urakoze cyane iyo appreciation duhaye. Biradushize ku mutima. Nawe hari akantu nibagiye ko wavuze Bayaga, wavuze MRC. Nibagiye kuvuga ko nafunzwe ko nari porte-parole wa MRC. Ndabizi byose nuko ntazi kubivuga byose ko twari kumigiye twagira rumuvuma pour la réputation du citoyen itara umugambwe. Ndabizi byose ujye wavuze uti ko wari wagira rédiger le texte, j'étais de près. Ndabizi ntaco wabeshe muri cyo gituma ndavuga akajambo gushimira bwanyu. Sino hariho byinshi ntavuze uko ni byinshi cyane wakoze. Murakoze.
Merci beaucoup. André? Ego nashaka kugushimira nanje kuri kuri ibiganiro mugira kandi birubaka rwose birafasha cyane ugwarukana abarundi bose bafise umutima wo gushayura igihugu kuko aho igihugu kigeze ni hamwe bavuga ati kigeze aho umwasi ashaka. Nukuza urasubiramwo ijambo Rwagasore yavuze ati ndizeye ati iki gihugu kazoza k'iki gihugu karatwerekeye twese ati iki gihugu kizoba uko tuzoba twashatse ko kiba kuko ni abantu benshi hari aho bibaza ngo ibintu n'iby'abanyapolitike ibintu n'iby'abariya bari ku butegetsi ibintu n'iby'abafise imigambwe igwanya leta. Oya, gushayura Uburundi ni igikorwa c'abarundi bose, ni igikorwa c'umwe wese ahari, kandi bashaka ko bakurikira iragi rya Rwagasore bashara n'ukwitanga, umwe wese n'ukwitanga ahari. Nivyo wavuze ati umwe wese yabwire umwana wiwe umugenzi wiwe ati harageze ko dushayura igihugu. Nibaza ko iyo message niyo yoguma igaruka ati harageze canke hararengeranye, kuko igihugu ntikizoshayurwa n'abandi bavuye mu ijuru. Kumwe bavuga ngo abazungu ngo bazoga ngo ahubwo bogaruka bagadukoloniza. Oya, ubu twarikukiye ntituzosubira inyuma. Harageze ko abarundi bagira ati none twebwe uruhare rwacu nuruhe mu ishayura ry'Uburundi mu gusubiza iteka n'intahe mu Burundi, nuruhe ruhara rwacu. Umwe wese ahari aba mu Burundi canke ahandi mu bindi bihugu agira ati umwe wese uruhara rwiwe nuruhe. Hanyuma abantu bamwe bafise intumbero imwe kumbure bagira ati reka tuje hamwe tuganire ingene twofasha gushayura igihugu cacu. Nico nagira ndangirize ko sindiko Damasi sifise uburenganzira bwo gukonkuriwa inama ariko ikiganiro, ariko nibaza ko ariyo leitmotiv twari dukwiye twese kugira mu biganiro tugira tuti harageze iki gihugu cacu kizoba ico tuzoba twiyumviye twashatse ko kiba. Murakoze. Ego, urakoze cyane André. Ni na conclusion tugiriye, ariko nagira gato ingaruke ku kintu Landry yavuze kandi kiri important. Mushaka gutahura l'éducation politique, l'orientation abantu bategerezwa kujamwo. Haya twavuze les trois étapes de la mentalité politique uko igenda irakura. Abavuga abantu, abavuga les événements, abavuga les idées. Mu gihugu ico ari cyo cyose ushaka kuja muri politiki, menya ko ugiye gutorera inyishu ibibazo nyamukuru by'abarundi, by'abanyisitoye. Ivyo bibazo navyo yabivuze Landry, en fait c'est les besoins essentiels du citoyen. Ni gute izo besoins tuzitorera inyishu. Mais le béaba de la politique ihagaze ngaho, ihagaze ku mazuru, ihagaze ku aho muva intumbaze byandakutakiye, ihagaze kuri les besoins essentiels du citoyen. Nazizo zirazwe, ni gute tuzitorera inyishu. Pointre. Iyo rero hari certaine démocratie uravuga uti nibashake babe 100% ari abahutu cyangwa abatutsi, peu importe, du moment yuko mfise uburenganzira bwo kuvuga ati kijya ari karakora sico, tumuhaye imyaka iyi akore turaba, niyananirwa turamukura aragenda. Ubundi tudufise uburenganzira. Aho niho dutegerezwa kubona yuko dutegerezwa kuja niyo nzira, nta yindi, kugira dushobore kuva muri ibyo byose.
naho umuntu ivuga ati kuko ari iwacu ntashaka bagume naho ibintu byaba biriko birapfa aho uracyari muri primaire ya politique. Simvuze primitivité mais c'est primaire, état d'esprit yo hasi vuga ni naka hose bien oya. Iyo ni etape rero yo kwigisha aba jeune bashaka kuja muri politique. Nimuve ngaho muje muri rondera ivyumviro vyovuga ati igitoro turakironka, ivyumviro vyovuga ati umupeiza arasubira kurima neza akarya. C'est tout, c'est ça les besoins. Nta bindi. Murakoze cyane kamwe ijambo abadufasha gusoza iki kiganiro. Ego murakoze docteur, murakoze kubyo mudushikirije, ndibaza umuntu ko muranyumva. Ego turakumva meshe. Ego reka kumbure dusoze. Murakoze kubyo mwadushikirije n'abadufashije bakoze cyane. Sinzi ko Kiki yo bari hafi akatubwira conclusion. Kiki Daniel twanyumva. Ego turakumva. Ego nashaka nshimire cyane abantu bose bakurikiranye iki kiganiro na cyane hamwe n'abafashe ijambo bakunganira n'uwatwigishije cigwa cy'uno munsi. Nkagira ko ndabatumira mu cigwa cyo mu ndwiza sur l'éducation et la jeunesse. Tuzoshimikira kuri la vision pour une élite africaine consciente, formée et désaliénée. Aha tumira uwo wese yumva igikenewe ko urwaruka rumurikiwe rushobora kuja imbere, rushobora kugira ico ruhereje iminwe, icyo rukoze kugira ngo Uburundi twifuza tuzobushikire. Ubwo twifuza bwo Rwagasore yatwipfuriza turabona bisa, ariko ubwo tubona ntibihuye na gato. Ubwo turabona batandukana n'ubwo Rwagasore yari yipfuza. Ibyo rero bivuga mfatiye kuri ibi biganiro tumaze gukora kuva mu ntango gushika no munsi. Ibyo twategerezwa kuba twarabonye uno munsi navyo dufise. Ni haba hariho uwumpaririza tumuha ikiganiro azobidusigurire. Mugabo ico mbona co hariho écart nini cane entre l'idéal et le vécu du quotidien. Rero ikiganiro co mu ndwiza ni kijanye n'inyigisho zishobora guhabwa urwarukana cane gifatiye kuri vision canke mbona kazoza aba twifuriza Uburundi bw'ejo canke bw'ahazoza, ariko urwaruka ruri désalié muribuka désaliénation muri programme twahereje rufite na formation ikwiye kugira ngo rushike kuri ibyo twifuza. Turatumiriye rero abantu bose bazobagaruke mu kiganiro cyo mu ndwiza bafise intererano bazitere. Ufise présentation avuga ati ibyo si isaka intervention gasanzwe ni twigisha nawe nyine tumenyesha haba inbox haba muri naho ushira muri commentaire tuzobibona hanyuma tumbe kuri programme azodufasha. Mugabo kugeza no munsi reference ya mbere dufise Rwagasore. Reference ni Rwagasore, abandi bafise ama reference abafise gahoture nka reference yabo, abafise Micombero nka reference yabo, abafise abandi abakuru b'imigambwe abafise reference abitanze mu bijanye no guharanira inyungu z'ubwoko, abitanze mu bijanye no guharanira inyungu z'intara, abitanze mu guharanira inyungu z'imiryango. Ariko abarundi abamwe nka twese uwo reference dufise na munsi Rwagasore. Turavuga rero ibyo yatwifurije mu myaka muri iminsi muri izi ndwi 8 turahejeje indwi ya 4 ya 5 rero kuri education et jeunesse. Murakoze cyane, murarahajyana mugire ibyo mutanga n'ibisigarana mugire twese hamwe tugire Uburundi bwiza tuzosiga turaze abacu, abana n'abuzu bose bazodukomokako. Ijoro ryiza kuba bwije nkatwe aho duherereye.
n'umuhingamo mwiza bivanye umwe wese n'amasaha ariko Imana ibahezagire. urakoze cyane Kiki Daniel, reka ndagushimire ku mwanya wafashe, nshimire kandi na Alphonse Rugambarara Docteur umwigisha wacu ku mwanya yafashe, umwanya itorero Burundi mwafashe mudutegurira ino programme mukayishira ku murongo hama mukaza mukayidushikiriza. Nizere ko no ku munsi w'Imana cyangwa umunsi wa mbere uza muzoba mwaduteguriye iyindi programme nk'uko Kiki abishikirije. Shimire abantu mwese mudukurikiranira hafi, abantu mwese mudukurikirana mupartage ibintu byacu, abantu tuba turi kumwe buri munsi muri Fidele, ndabashimiye cyane kandi nshimire nabo twari kumwe twasangiye kino kiganiro. Ndashimira André Nikwigize yakoze ku byo yadusangije, ndashimiye Ruhinga yakoze cyane, Landry Ninteretse ndabashimiye cyane gose, Landry Paterne ndabashimiye, Democrate hamwe na Home Again namwe ndabashimiye, abadusangije amajambo, abadufashije badupartage ama ide yabo baciye bavuga canke bagize ama commentaire, ariko nabamagarire kandi mwese muzoze muraba hafi tuganire, kuko kino ni ikiganiro dushira ibyumviro hamwe tukaraba ko kumure byo kunda ko ya revolution mu Burundi twoyigera ko. Frank Espoir Ndizeye ni je nariko nabashikiriza kino kiganiro. Umurongo ni Remesha Magazine West akaburungu Remesha akaburungu net, mushatse kubona amakuru n'ibiganiro dutegura, nayo mugomba kubona inyigisho dushikirizwa n'itorero Burundi ni West akaburungu itorero akaburungu org. Reka ndabasezere ndabifuriza ijoro ryiza, ibihe byiza, kandi ndabahamagarire kubandanya mwiyumvira icyo twakora kugira tubone ubwo Burundi bwiza ubwo Gasore yari yatwifurije. Mugira ibihe byiza, mugira ijoro ryiza, mugira aho muba mwubawe, tugire igihugu kandi tugiharanire, 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 kandi tugiharanire.